Ndeka rero mba umuhutu w'umurundi. Jẽwe wũmva mvuga ndi umuhutu muzima. Mãma ariwe mãwe yīrahira umukobwa w'Abahutu. Dãwe ariwe dãta yīvuga ko atōnda mu Bahutu. Abahutu b'u Burundi n'Ubgôko mu búndi. Kandi ko ndi umwana wa mãwe. Nkōngera nkaba umuhungu wa Dãwe. Ndeka rero mba umuhutu w'umurundi. Ubgôko n'abantu bakōmōka ku musêkúru umwe. Uwo musogokuru agasonerwa uko kose atanazwi. Nanje mvuka ku muhutu mwene umuhutu. Umuhutu w'umuhutu gushika ku muhutu wa mbere. Yaduhaye ubwoko bw'Abahutu b'u Burundi. Ndeka rero mba umuhutu w'umurundi. Ubgôko n'abantu basangiye intara y'iwabo bwite. Uburundi nibwo butaka bw'Abahutu b'u Burundi. Birasanzwe rero ko umuhutu ahugura Uburundi. Ni ngombwa ko Abahutu babusesera amaraso, bakabukundisha amakungu babuteza imbere. Ndeka rero mba umuhutu w'umurundi. Ubgôko n'abantu bavuga ururimi rumwe. Ku Bahutu ururimi rw'igihutu ni Kirundi. Ikirundi ni Gihutu. Ikirundi n'ururimi ruryoshe ruvugwa hose. Abahutu bararuhurumbira bakaririmba mu Kirundi. Abahutu bahana abageni mu gihutu c'Ikirundi. Ndeka rero mba umuhutu w'umurundi. Ubgôko n'abantu bafuye kumwe bagasa no mu maso kumwe. Abahutu ntibatuka rutunga yabahaye ibitugu bidatuba. Abahutu bazinanye kuzuru rizima rizira imbombane. Abahutu baratamira bagatamura indi gaseseka. Abahutu bahanahana igihagararo gihaza ijisho. Ndeka rero mba umuhutu w'umurundi. Ubgôko n'abantu basangiye akaranga n'imico kama. Abahutu bararongora bagatwikurura mu gihutu. Abahutu bafungura mu gihutu bakirahira mu gihutu. Abahutu bama bavugira ukura hero mu gihutu. Abahutu bamana ntaryo batanga indaro n'indya. Ndeka rero mba umuhutu w'umurundi. Ubgôko n'abantu bama bema bakemanga ico bari. Abahutu n'abama biha kwemeza ko ari Abahutu. Abahutu n'abama bazinanye bakagwanya abansi. Abahutu n'abiyemera bakitangira bene wabo. Abahutu bariyemera bakemera n'ayandi moko. Ndeka rero mba umuhutu w'umurundi. Gushikaho nshikana amaso n'amano y'amaguru. Aho nashikanye umushaha, ubwenge n'uburonzi. Aho sogokuru na Dãwe bashikanye ikaramu bandika. Aho nyogokuru na mãwe bashikanye indero runtu. Nta bwoko bw'Abarundi bwigeze bubaho mu Burundi. Yamara ubwoko bw'Abahutu buriho mu Burundi. Ndeka rero mba umuhutu w'umurundi. Mukundeka nkaba umuhutu w'umurundi. Munkura kibigufiriza n'ibitoneka ubuhutu bwanje. Munkura ko kunamira ibendera ry'abisha Abahutu. Munkura ko kunamira ibendera ry'abisha Abahutu. Munkura ko umugambwe uprona wagize ihónyabgôko ry'Abahutu. Munkura ko ufebe. Munkura ko jierere. Munkura ko jierebe. Munkura ko abashinga ntahe. Munkura ko abadasigana aribo badasigana. Munkura ko ibendera ry'intare ipfuye. Ibendera ry'inyenyeri zibiri hasi n'imwe hejuru. Kandi inyenyeri imwe ari ija hasi zibiri hejuru. Munkura ko akagaye. Munkura ko agasuzuguro. Munkura ko agakengegwe k'Abatutsi n'Abahima bakoze ihónyabgôko ry'Abahutu. Munkura ko akarenganyo k'Abahutu baronka 60% ari 85%. Munkura ko akarenganyo k'Abatutsi baronka 40% ari 14%. Munkura ko kuba umuhutu ari musi y'umututsi. Munkura ko umututsi angana n'Abahutu 5. Mungira umuhutu angana n'umututsi. Mungira umuhutu angana n'umutwa. Mungira umuhutu afise 85% ry'itunga ry'Uburundi. Ndeka rero mba umuhutu w'umurundi. Jẽwe wũmva mvuga ndi umuhutu muzima. Mãma ariwe mãwe yīrahira umukobwa w'Abahutu. Dãwe ariwe dãta yīvuga ko atōnda mu Bahutu. Abahutu b'u Burundi n'Ubgôko mu búndi. Kandi ko ndi umwana wa mãwe. Nkōngera nkaba umuhungu wa Dãwe. Ndeka rero mba umuhutu w'umurundi. Ico cese canditswe na Jẽwe Patirisi Ntafatiro kuwa 29 Ndamukiza 2023
ku munsi urumije imyaka 51 abahutu b'u Burundi bahonejwe mu ihonyabwoko ryakozwe n'abahima n'abatutsi. Ico cese gituwe abahutu bose b'u Burundi, kigatugwa abarundi bose bashaka ko umuhutu angana n'umututsi akangana n'umutwa, umutwa akangana n'umuhutu n'umututsi, umututsi akangana n'umuhutu n'umutwa.